Eka ndakwiramukirize wewe ukirikirana Pam Channel TV, ni kiganiro kukayi. Mumeze neza, muri kumwe na Pamela Irene Irakoze. Nizere ko mumeze neza aho muri hose nkuko twama tubibipfuriza. Bitagenda neza naho nagomba kugutera intege wewe uri kurakurikirana kino kiganiro ko mu buzima ariko bimeze uno munsi bishobora kuba bibi ejo bikaba byiza, ibihe bigenda bibisikanya. Ndizera neza rero ko aza kubiduha ko intahe fise umutumire adasanzwe sanze namuvuze ni Koko n'umutumire wacu uyu munsi. Karibu Koko kuri Pam Channel TV. Murakoze cyane. Uraho cyane gose meze neza. Umeze neza ndakubona Gose bakubwiye kuri mwiza. Yo bana yaje bo. Mama babimbwiye Nashakura muramutse abakunzi bo kukayi. Ndabaramukije mwese muriko muradukurikirana, ndabaha ikaze mu kiganiro kiri très spécial. No munsi ibidasanzwe biraza kuba. Ico kiganiro cyitwa Kota. Turi ku kiganiro kukayi. Nje tuganira ibintu bitandukanye by'ubuzima. Kaze mu kiganiro cyacu kukayi. Murakoze. Deka rero subire ndabaramutse kandi abakunzi banje nkuko nababwiye turi kumwe n'umutumira adasanzwe afise tuza kuganira ku bintu bitandukanye by'ubuzima mugabo afise inkuru canke intahe iri presi. Rero nashaka asubire yibutse abakunzi banje bo kukayi turi kumwe nande amazina yawe. Okay, turi kumwe na Nahimana Claudine. Ego mu buzima bwa misi yose ukora iki? Bon, jewe mu buzima bwa misi yose nsanzwe ndumudandaza nkorera kwa Siyoni. Koko nkuko nabibabwiye jewe intahe yiwe ndayizi kandi ndamuzi, ariko jewe uno munsi nashaka ko abakunzi bo kukayi ari bo bamumenya kuko arafise icyo agomba kutubwira. Mbega Koko uri inkumi, urubatse canke ni wubatse? Okay, murakoze cyane ku kibazo. Narigeze kubaka haciye imyaka 8 narigeze kuba ndi mu rugo, ariko haragiraho bibukundi kuntu turatandukana no twari kumwe. Ukiri ngaho ndashaka rero bamenye, tubwire uwuriwe intahe yawe, utubwiye ko ugeze kubaka imyaka 8. Ariko ubu rero ntimukiri kumwe? Oya, twaratandukanye. Brema wombwira ko watandukanye n'umuntu ufise umunezero nkuko indakuzi cyane gose. Birashika, ni ibintu bishika mu buzima, ni ibintu umuntu acamo ugasanga uko yarabyiteze siko bibaye, ugasanga muratandukanye yo mwari mubakanye. Ego twotubwira byagenze gute? Turabona uracari mutoya cyane, none wubatse ufise imyaka 12, wubatse ufise imyaka 15, byagenze gute? Bimeze gute? Nashaka utubwire mu majambo avunaguye gene byagenze. Bon, ego nubatse nkiri muto, nero nari nkeza secondaire, hama ndagira mariage nk'abandi bakobwa bose, ndubaka kujya nyina amaseremoni akogwa, gusaba irembo, kugira dote, mariage iraba, turabana no twari kumwe, hama birashika. Donc turabana ikiringo c'imyaka 4, kandi muri urwo rugo narahakuye n'umwana, turafise umwana. Mugabo après imyaka 4 turatandukana, bivanye ko hari ibintu bimwe mu tutahurizako, bivanye no kungena usanga atakumenya ibintu runaka byerekeye urugo, bivanye no kungena usanga ari umudamu canke ari umugore, hari ibintu usanga bita mudahurizako kwera kutamenya kasanga rero habaye gutandukana bitari gutegerezwa kuba, ariko kubera nyene habaho kuntu abajene babana mu mutwe bategishijwe ibintu batababizi, bakaca batandukana bitari gutegerezwa kuba, kuko kumenya ikintu runaka muri cadre ya mariage birafasha. Birafasha gwaruka, birafasha abantu benshi, kandi kisaso umukobwa kisaso n'umuhungu. Rero iyo bagiye kubana atakumenya ikibajanya, atakumenya icari cyo mariage, ugasanga bimutandukanye mutari gutandukana. Niyo kananje yanshikiye, twaratandukanye tumaze iyo myaka 4, umwaje kwiwe ndaje kwiwe. Ubundi gutandukana nyene bisigura ko umwe yafashe ingendo, umwaje kwiwe uwundi aje kwiwe. Harabaho ikintu cyitwa nyene divorce. Ariko nashaka utubwire impamvu kugira mariage ukiri muri secondaire, uhejeje secondaire
hari ikintu coba carabaye cagutumye wihutisha kugira urwo rugo, kugenda uriruka ukaca ugenda utamenye ntihabaye iki? Okay, murakoze cyane. Ego hariho ikintu cavyihutishije, ego twarakundanye n'umuhungu ariko biragiraho ndatwara inda. Hama maze gutwara inda, umva muri entourage mu muryango abavyeyi baca bakubwira ati burya nta yindi shwa ihari, mutegerezwa kubana. Kandi ubundi jo twakundana niyo projet yari isanzwe ihari, mugabo nyene nubwo yari isanzwe ihari nategerezwa kubandanya niga amashuri yandi, ariko ko hace hajamwo inda twace twabujije kubana. Donc ica turabana, mugabo nyene ugenda utavyitegura, nta kintu na kimwe wabona ko mariage ari kugenda kubana n'umuntu n'umukunzi wawe gusa n'umutipe murakundanye, go birashitse uratwaye inda, ariko muciye muja kubana ata kintu uramenya muri cadre ya mariage, uciye ugenda kwera ufise inda. Rero uyugiye atabumenyi ni hamwe usanga bisambutse, kuko umukobwa agira tendance yo koma wibaza ko ari bya bindi nyene yego agashugwe, mbega wariye, mbega uri hehe. Umuntu agenda afise iyo mentalite, mugabo warushikamo ugasanga n'ibindi utaruvyitetse. Rero ugasanga muri mariage hari kutumvikana, ntiwaruzi utuntu tumwe ku mugabo atangwe kutukwereka, hari utugeso tumwe kumva mugikundana, umwe ataha ukwiwe undi agataha ukwiwe, ntaheza ngo akwereke uwo ari we wa vrai. La personnalité y'umuntu uza kuyimenya mumaze kubana. Rero hari utuntu nyene umubona ko tutagushimisha, nawe ugasanga nawe we ku ruhande rwiwe hari ibyo yamenye. Ego kandi ugasanga nawe we nk'umudamu hari uducaprice nyene ubu nawe wifitiye, kuko kera warataha ugatoka nta bindi bizwi, ariko washika mu rugo yakubwira nk'ikintu ugatangura kwigumura, ugatangura ntumishure neza, cyangwa ugasanga ntumwakiriye neza nk'umudamu. Ayo ma acte uri kurakora akamubabaza, nawe ibyo ariko arakora bikakubabaza, hakaca habura uko kuntu kumvikana kugira ngo mudresse mukosore urwo rugo rwanyu, cyangwa izo comportement muba muri bato. Yego muba mushushe en fait, muba mwibaza ko ibintu biguma bimeze neza, biguma bishushe. Yego donc rero na twa tu message tumwanya wose, wewe rero umugabo yiyumvira en terme y'urugo, a long terme y'urugo rwa mariage. Uwa witeze aka message ka chérie chouchou, ka mbega wariye, mbega waryamye, bya bindi vya kera, bimwe vya kera. Mugabo we ariko arabosa, ariko arakora, ariko yumvira mbega umwana havanywe amata yahe, mbega biraza kugenda gute, ugasanga uko ushavuzwa n'utuntu tutafise siguro, hama hakacaje mu ikintu ca manque de confiance kikaba kiragiyemo. Nta namwe bamufashe, nta na hamwe byanditswe, nta n'ikintu na kimwe, nta preuve n'imwe, ariko kubera immaturité iba ari muri wewe ukasanga ukoze ibintu bitari gukora. Ugasanga umudamu ntiyakire neza umugabo, canke ntariko aravyifatamo neza, n'umugabo ntagize iyo courage yo kumusigurira neza y'ivyo yararimo. Kusanga rero hari kugongana, kutumvikana en fait, hama na communication kabura carrément, bigenda biba bito bikagenda bigwira entre y'abantu babiri, hakagira ahantu ugira degu, kavuga ati none umuntu tutumvikana, umuntu menga turasikana, umuntu menga ntanyumva, nawe akavuga ati nawe ntanyumva, mugafata decision yo kuvana, kandi hari hinyisho. Kenshi mu byo tukunda kumva nk'abakenyezi benshi bashira ishavu ku bashinga ntahe, urya ni watagize gutya, urya ni watagize gute. Nka wewe uri umuntu nzi adatinya kuvuga ukuri cyangwa uko ibintu bimeze, n'utuhe tuntu wibuka woba warakoze ushobora kuvuga ati vraiment iyo nza kubimenya hakiri kare utu dukosa utu n'utu ati sinari kudukora, ubu twibuka ukatutubwira kugira n'abandi bari kwaradukurikirana no munsi bashobore kutwigira ko badukosore, hanyuma babandanye urugendo bameze neza. Wowe twibuka? Ego ndatwibuka kweri, kuko burya nahaciye imyaka myinshi ndamenga byabaye ejo. Nukuri ndatwibuka, ndibuka yuko yashobora kuza agataha atevye, umugabo peut-être yahuye n'abandi hiyo,
atashe naca mbuda nk'ubu warihe donc ore kumwakira neza karibu mushinga ntahe ngo tufungure ngo twicare donc naca mpindura isura mu maso hama nawe deja abarindiriye akeya madame ntayabonye akaca agira avuga ati none uyu muntu je twapfuye iki ko nzi ko ataco nigeze ndamukorera hama uko kuntu nguma iyo attitude ndiko ndamwereka ikamubabaza sinamwakiriye neza nkuko yarabishaka nk'umugabo mu rugo atashe mu gwiwe rero uko kuntu biguma bibandanya gutyo nanje ntikosora bikamukomeretsa nagomba mbwire abadamu benshi burya ama comportement ça compte beaucoup kubashinga ntahe la façon mwakiramwo la façon urukura muganiriza ça compte beaucoup kuko n'abantu baratira attention ku kintu cyose urukura kora kuko nimba byarashitse mu kabana kagutora mu bandi wigeme nuko burya nyene yagushimye kuko nubwo yari kuntera inda nubwo yanteye inda yarafise capacité yo kuyihakana ariko yaranyemeye turabana nubwo tobiyo kayinda arashobora gutora mu kabana ariko biha agaciro ntubone ngo twarabanye mbega kubera iki ariko arantahira ko ano masaha mubaze neza irera faso yo kumbaza ikintu mu bugwa neza kumukomunika neza ikibazo cawe ufise mu mutima utarinze kumwereka isura ifunze canke kumubazagiza kwerura utarinze no kwerura ego akandi ka kabiri woba wibuka neza wicaye ati aka kantu iyo nza kukamenya utubwire nk'utuntu dutatu canke tubiri bon akandi kandi umaze nko kubona ku bandi ukavuga ati akandi kantu nibuka noba narakoze kuba katamushimishije ndibuka uko kuntu nari merewe mu rugo sinari ndyohewe nashaka umenga shaka umwivanje umva atashe mu ijoro ifo ko nanje basha ndondera nanje ahantu nje guteramira kuko nanje narakora naravuga ati ego nubwo byatanze uganywa donc ndafise abandi bantu igipindi amarigara ahantu dushobora kwicarana mugana sanze ivyo oye wibaza ngo urukuri destressa ahubwo urukuri mu kinogo kuko de nature abagabo barashaka ko abadamu babona mu rugo hakiri kare kuko ego urugo n'ugwa babiri ariko hari ibintu bibazwa umudamu mu rugo arakeneye ko shika hakiri kare arakeneye ko umwana wiwe yihasira ko watashe wamuravye burya abana ntibaguma mu minwe gusa y'ababone burya nubwo ubukora yaranje utayakiri kare ushaka kuryoherwa musaba uruhusha rero ico gihe je sinanusaba n'uruhusha kuko nari muri leta y'umubabaro nari mbabaye wamenga ashaka kumwivanje nawe akaca biromarka ntibimubyohere donc n'utuntu nk'utwo usanga turi mu rugo atakudresa guhari nyene biratinda bigasambuka kubera hacajamwo bya bindi byo kutamenya ego bya bindi twovuga ati n'ubwana umuntu abafise kumbure iyo mwashobora kwicara ngo muganire byari kuronka inyishu byari gutora inyishu kweri nk'akantu kanyuma nako aka gatatu nyene uvuga ati ako kantu nako karakunda gushikira abantu benshi nabo wagiye urumva uvuga ati nako gukosora vraiment narakabonye ego ikindi ca gatatu numva nibuka muri kameremere y'abagabo barakunda famiye yabo cane bari yatashe cane rero iyo atakakubonamwo ntibimuryohera siko ko je nabanka sinabanka mugabo ndibuka ko yigeze kumbwira ko yoza no bivukana ngo tubane ico kintu ndakimwankira muga ndabona ko bimubabaje umva toujours kwa kundi kutumvikana kudakomunika kutayaga neza je nari ndavyanse kubw'impamvu nabona eta financier dufise mu rugo canke ahantu twaba uravyumva ahantu twari dupanze ahantu twari tuba narabona ko bitokunda ko hoza mu wundi muntu mugabo kuko haba ari icuka kibi cyo kutumvikana acabona yuko umwankiye famille ataruko wowe ataruko umutima ufise kuko habuze iyo manque de communication entre les deux personnes ico kiyago c'abantu babiri cyo kutumvikana nkuko benshi tukunda kumva benshi usanga bafitiye umubabaro canke ishavu abashinga nahe ugasanga mu twumva ukamengo abashinga nahe nibo bakoze amakosa cane gusumba abo bari babanye ariko no munsi nka wewe ndanezerewe cane gushoye kutubwira amakosa mwamwe wagiye uragira atashoye gushimisha uwo mubana kumbura igihe wicara ukiyumvira ati ibi bintu
ibi n'ibi nagiye ndagira, iyo nza kubikosora hakiri kare canke nkabimenya yuko bidakorwa ati byari kugenda neza. Uno musi rero ndakubona uri umuntu anezerewe, atanga ivyinzigiro ku bandi, abantu bamuzi koko n'umuntu akunda kuririmba, akunda no kwitambira, aba yuzuye akamwemwe cane. Ko twumva watandukanye n'umushinga ntahe mwabanye imyaka 4 gusa, antuka wari waragerageje cyane. Umwana wewe yarafise imyaka ingahe? Umwana yarafise imyaka 4, twatandukanye umwana afise imyaka 4 nyene. Umva ko ari umwana muto cyane. Byari byoroshe canke wamye umeze uko nyene umeze uno munsi? Oya, byari bimeze gute? Tuganirire tubwiye. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Bo uko mumbona, uko nuko arashikiriza ikiganiro yatanguye bivuga, uko mumbona siko vyamye, aka kamwemwe siko kamye, siko vyari biri, kuko umuntu mugitandukana ubu kibabaye, ugifise blessure kiri nshasha, ufise umwana mutonya mutandukanye, umwana abatanguye kubaza utubazo twinshi, abazi kuvuga, akakubaza mbega papa arihe, ubwawe ufise ama responsabilité kuri we no ku buzima bwawe, deni muciye mutandukana. Nukuri cari gihe kibabaje cyane, yari umubabaro ku wundi, kuva mu rugo, nta mukobwa n'umwe abashaka kuva mu rugo iyo yubatse, ukacubona mu myaka 4 bari gihe gito cyane cyo kubana n'umugore n'umugabo, muciye mutandukana. En plus ufise umwana mutonya, umwana gikenera amata, umwana gikenera ikandambiri, umwana yiga yatanguye n'ishuri, yiga muri deuxième maternelle, gikeneye affection, gikeneye urukundo rwa papa na mama, gikeneye yaguma arira, ukabona ko ari ikintu abuze, ubwanja akarira, nanje mu mutima ndiko ndarira, ndababaye, nagahinda ku kandi. Muri mubabaro umuntu ariko aragira, ukumva kumenga utukomoka ukagenda kure yiwe, kuko ntubushaka telefone nimwe kumutelefona malgré ko umwana abakeneye papa wiwe, ntubukeneye ko unamuvugisha, mbe ukibaza ibibazo byinshi, mbe ndaherahe, numubabaro, donc ntushaka nta kintu na kimwe cerekeye we ukeneye kumva, nta jwi giyiwe umva, nta telefone, nta jwi, nta ushaka no kumubona mu maso. Ntukeneye no kumubona mu maso kweri. Rero ukacubura kungena ubijera n'umwana deja ariko aramureklama, uba ahantu umubabaro ukubana mwinshi, udafise n'umutima ukomeye no kwiyahura, kuko abari gisebe nto basigurira ukungene kiba kimeze, ugata control. Rero nukuri ni gihe kiba kibabaje ku badamu surtout, kuko je nubwo natahanye umwana umwe, hari abataha bafise abana 3, hari abataha bafise abana benshi, ukacu bikunane kungene bijera. Hariho n'ama decision runaka atari meza umuntu afata kwera umubabaro, ugasanga swat wewe wafashe decision muri ico gihe yari imeze gute? Ndibuka ko nashatse kuja hanze, numva umenga noja kure yiwe, kuko sinshaka kudukwaza, komoka nkagenda kure yiwe, nkagenda nyene, kukumva kwahukana ntiba biryoshe, usubira iwanyu ntiba biryoshe. Rero umuryango urababaye, ababanyi bakubonye uri muhira, bari bakuziga kuri mu rugo, wumva ni ibintu bikuremera mu mutima, ukabura ukungena ubijera muri uwo mwanya. Rero kumva umenga je solution, numva umenga nuko muka nkaja kure ya societe, nkaja ahantu nyene ntaswa, kandi kumva ijwi ryo cyane tutokuraza meme no mwibarabara, kuko ko igisagara ari gitonya. Iyindi ngingo nuba narafashe muri uwo mubabaro nuko nafashe ingingo yuko ntaswa kandi kumuha umwana, kugira ngo nevite point de contact na se wiwe. Iyo ngingo ndayifata mu mutima, ariko nasanze atari ingingo nziza, surtout ku mwana, kuko uburuko urapriva amadroit y'umwana kubona se wiwe. Uyo mwana uburuko uramwononera, kuko ibyo umubwira byose canke ibyo ukora byose hajya babibona, nubwo ubona ko ari muto. Kandi uko azokura azomenya ukuri ko swat wowe uri mu makosa canke se wari mu makosa, kandi ibyo mupfa
wewe nyina wiwe canke papa wiwe ibyo ntimuraba kuko ibyo mupfa sivyo fa n'umwana direct kuko aba ari umwana wiwe. Rero urumva iyo ni ingingo mbi cyane nshaka guhimiriza abadamu bariko baranyumva, ico kintu mu gikosore si ciza cyo kugira decision mu ishavu. Ego gufata decision mu ishavu, kumva yuko urafasha ingingo runaka uracashavuye, iyo ngingo iza yononera umwana surtout. Kuko umwana uzo plus ugenda ukora ibintu umubwira amajambo mabi kuri se, uguma umutraumatiza, ego uburukura mugirira nabi, kuko ni nakura agakura azomenya ukuri, wowe bizo kugarukako uri nyina w'umwana usange wowe bikubabaje nk'icuro nk'ijana mu buzima bwawe. Rero mureka umwana se agusabye umwana mumuhe kuko affection arayikene kandi ni droit y'umwana, yimuhe kuko acakura deja arababaye ko na papa na mama batari kumwe. Rero ntuwongereze undi mubabaro ku mwana, nimba se wamugusabye mumuhe kuko ndabizi hari gatagusaba ataramugusabana kila misi yose ko no umureze ashaka kumusaba une fois dans la semaine. Mumuhe baje kuryoherwa, ntubishiremo ishavu uvuga ati je umwana wanje, kuko ntuvuga ngo umwana wanje ko nawe n'umwana wiwe daye ni nawe mwana wiwe, burya umwana ahanini n'umupapa. Rero urumva muhe iyo droit yiwe, umwana abeho, umwana aryoherwe, kuko uwanje vraiment guwe neza nibyo nakoresheje, niyo strategie nashoye gukoresha marige ko nari mbabaye, marige ko ntari meze neza. Kandi wari wafashe mbega nyene ko wari wafashe decision mu mutima wo kutamuha ico kintu cagiye kugukosora mu nyuma, ukumva woshobora guha papa wiwe bakaze baravugana cari giki? Okay, naricaye ndiyumvira ndatekereza ndavuga ati bugi iyi ngingo ndiko ndafata siyo, ndigarukamwo ndahindura ivyiyumviro, ndavuga ati umwana wanje sinkeneye ko akura atabona ntamuhase wiwe kandi atawundi se ahari. Ndafata decision ndahamagara papa wiwe, ndigarura ishavu ndarigabanya gatonya, bavyita kwihonyorako. Uragira akantu ko guseda, ugaseda kubw'ineza y'umwana surtout. Muri umwanya ntuburi kuciraba uvuga ati mbega ko umwana wanje ko namuvyaye kandi nkaba ntamwivyaranye, ego se we ntitwabanye, qu'est-ce que je dois faire pour le bien y'umwana? Se wiwe ca ndamuhamagara muri ico gihe nyene, ni kugira courage, ndabitswe bitaba vyoroshe, mugabo wibuka umwana wawe wateye igisi, wibuka umwana wawe ukavuga ati kwa rukundo rw'umuvyeyi, ego rukundo rw'umuvyeyi rukavyuka muri wewe. Aho rero uracababaye, ego uracababaye igihe wamagara papa wiwe wari ukibabaye? Nari nkibabaye kweri, bitaryoshe kabisa, bitaryoshe na gato. Kandi aho niho abadamu benshi bikabananira kumva yuko aragize courage yo guseda kuhamagara se w'umwana babiganireko. Apana ko nashaka mushaka ko mwosubirana, ariko kubw'ineza y'abana bawe basha gukura bari epanu bameze neza mu mitima yabo, kugira ngo umwana akura azi ngo nubwo batabana papa na mama, papa ndashaka kumubona na mama ndashaka kumubona. Hama ibyo bifasha umwana gukura neza mu mutima, kuko arazi yuko bose barahari kandi ahazobashakira azobabona. Jewe uwanje twaravuganye, ndahamagara papa wiwe turakivugana ko ndamubwira ati jewe n'ukuri ndaguhamagaye kubw'iki niki kandi mu rupfasoni neza, atakumutuka atakumujyashavu nakuri no kumushira isoni, ryo kumushira isoni canke kumwereka amakosa, sico naringamije kuri we, sico cyari cyakuza, ego sico cyari cyanzanye. Namuhamagaye shaka kumukomunika ico kintu kumwana twamurira twese. Rero nashaka gukosora abamama bariko baranyumva, ni cya kindi natangurira ku communication, ni kintu gikomeye cyane. Kuhamagara umuntu mwabanye mukaganira kuri intérêt y'abana, nukuri nta mugabo yovyanka, ico ndakizi, nta mugabo yovyanka. Eske wowe nk'umudamu ukimukomunika gute? Nihe mwaye ubikoreshamwe? Je murumva ko nari mbabaye, ariko j'ai cédé pour le bien de mon enfant, de ma fille. Rero hari abadamu benshi nkunze kumva aho hanze, uja wumva ngo jewe n'abakwegereye, jewe ntacamfasha, ngo jewe yigira mu bintu vyiwe.
none reka kumukontorora mwaravanye reka kumukontorora ari muri vyiwe nyene ahubwo wewe uri kubyifatamwo gute erega ikintu cyose mu buzima tubamo kirasaba sagesse kirasaba guca bugufi kirasaba guseda uremera ukihonyora ko kubw'inyungu zawe cyangwa inyungu z'umwana jewe naragize Imana aranyumviriza kandi ikintu cyose twaganiriye yagishize mu ngiro gushika nino saha tuvugana umwana wanje akuze neza nta kibazo na kimwe afise kubwo nemeye ndaseda uriyicara yangi umengo wogumuka mugabo umva ati kubwineza y'uwo mwana ndavuga ati aha kweri nda ico kintu numva mu mutima ndagihonyora kugira ngo ndamwegere kuko burya n'abagabo uko ubu babaye nawe abababaye burya separation y'abantu babiri umugore n'umugabo arenze batandukana si umudamu wenyine ubabaye burya nawe arababaye rero la faso umuhamagaramwo birakonta cyane ku buzima bwawe no ku buzima bw'umwana ego ntibibuze yuko hariho n'abagabo nyine usanga muri uwo mwanya kibabaye adashoka kwitaba kuko nawe aracababaye uzovyihanganira uswe kandi umuhamagara ikindi gihe iriya moyen ya communication vraiment umuntu ntukirabe we wenyene kuko ni imitima ibiri yatabaguritse muri iyo mitima ibiri yatabaguritse mwese mushobora kwa mwatabaguranye yego mwatabaguranye kandi si mugabo yagutabuye kandi si mwese mwatabaguranye kuko habaye separation kuko nawe ntaryohe wahari rero muri iyo mitima ibiri hari umwana umwe yahavukiye hariho abana babiri canke batatu barenga rero rondera moyen seda kuko abana ni ubatunze abana ni ubafise rero gihari ufise abana niwe bigaruka ko amasharge menshi rero mu kirundi bavuga ngo nyine imbuga itano wifise ikirindi mu gihe umuziga ko umuziga ko kubufasha numushibaguza ko mu kumurondera numubwira nabi mu kumurondera uramuhamagara mukaganira mukabiyagako kandi nta mugabo ashaka kuvyanka kweri ivyo ndabibabwigije ukuri ntashobora kuvyanka kubera bo batahejisa nk'aba gusa ntibarejisa nkuko twebwe abadamu tuja ahantu ukreye igipindi n'abandi bagore mukaguma muvuga marigara iki ivyo byose nta solution uri kuratora rero nuko nashaka kubuza abadamu n'ukuri ico kintu mugihagarike si ciza hamagara uwo mwavyaranye apana kumwararaza ugenda uramuvuga nabi mu bantu apana kumwararaza mu babanyi canke ibyo ego warakomeretse nawe yarakomeretse ishira mu kibanza kuko mwese mwakomeretse muri babiri rero jewe vyarareshije kuko uwo twavyaranye yavyifashemwo neza umwana amurihira ishuri kuri kwamye amabezo yiwe arayariha nukuri nico adafise muri uwo mwanya jewe ndagikora kuko umwana navuze ko ari wa babiri rero ushobora kuri umudamu uri kuranyumviriza aho nashaka atanakazi ufise canke uri gishomere canke salere uhembwa ubona umenga ntakwiye kurera abo bana baho ubuzima bungana na salere yawe baho ubuzima bungana na revenu yawe baho ubuzima bungana nayo mwumvikanye n'umushinga ntayo zaraguha tuba mu gisagara abakobwa benshi abadamu benshi usanga bari influence n'ibintu bitandukanye ngo mpaka umwana yigaha mpaka umwana ajaha mpaka umwana yambare gutya baho ubuzima ugezemo kubamo rero ivyo bizogabanya amastress wowe uri umudamu akuriko ego wewe urababaye ego bigabanya amasharge bikagabanya amastress kuri wewe kubera iki urukumenya kubaho sero n'amahoveni yawe urukumenya kubaho va mu kivunga c'abantu benshi iyumvire ku buzima bwawe iyumvire ku buzima bwa kazoza k'abana bawe rero wigarure wiyumvire ku mutima w'abana bawe bagukeneye kandi bakeneye n'abana bakeneye na papa wabo rero ico kintu ndakibahanura kuko jewe naragikoreye ko umwana narakora kandi ico gihe narakora kuri port nuko ubundi umudandaza ico gihe nakora kuri port papa wiwe aho yakora n'ubu ntihagikora twaragikoze neza ku buryo umwana nta kibazo na kimwe afise igihe ndamubwiye ko umwana akeneye ikintu runaka akambwira ati pour le moment nta mahera mfise buragurana cyangwa urikora kuyo ufise nzogusubiza canke akambwira ati carrément jewe uye nta mahera mfise je cyane intervene umwana si uwumwe
umwana si umugabo gusa nawe n'uwawe mudamu uri kuranyumviriza rero umwana wacu aguwe neza yakuze neza iyo myaka yose twashoboye gutandukana nta kibazo na kimwe yigeze agira arazi ko papa hari arazi ko mama hari kandi arafata na telefone akambwira ati papa mama je ndakeneye papa bafite n'imigenderanire myiza cyane. Utubwiye ikintu gikomeye cyane uraduhanuye ntahe yakubaye ko ngene wabyitwayemwo kandi bitari byoroshe wumva umengo wogumuka mugabo kubw'ineza y'umwana uhitamwo kugira icitwa ukwinengesera cyangwa kwiyegeranya nibaze ko abakunzi bo kukayi bakora turaba aho n'abatashikiwe n'izo ngorane zose bizokurinda yuko ugwa muri izo ngorane abandi bose baciyemo higaniro twese kiraturaba. Ukiri ngaho nyene nashaka utubwire watubwiye ibyakubabaje ariko no munsi koko tumuravye bakuravye turabona kuri umudamu mwiza wakoresheje irihe banga ugasubirana itoto ugasubirana ubuzima. Je mu gukira kwanje Imana yarankijije narasenze kweri mpitamo inzira y'Imana ariko umuntu uri kuranyumviriza ushobora kuba ububabaye cyane uvuga ati niyo Mana ntibigakenewe ko je nja gusenga uracababaye mugabo hariho abo Imana yahaye ubwenge abantu bize ibintu by'inyifato bita aba psychologue urashobora kubegera bakagufasha kugira ngo bien sûr ntufate ama decision mabi canke ukishavurije cyo ukora uko nyene oya begere canke wegere ababisohotsemo nka je par exemple kora ko gukira complètement kuko Imana yafashije narashoboye kuja no muri mariage yiwe yarakoze mariage ndayijamwo ndibuka n'umunsi wa mariage yiwe yaranterefonye arambwira ikintu ndamufasha ikintu nja kumutorera ahantu kwera iri mu ma stress menshi mu makurse menshi urubanza rwiwe ndagenda ndamufasha mu rubanza muri reception ndamuhikado ndamushigikira kweri mu rubanza rwiwe n'umutima babajije ko wasaze abantu baribaze none uyu muntu zakoranye ko eske yasaze muri novembre mugabo j'étais très normal parce que narinzi yuko ubuzima bwanje jewe vraiment utegereza kubandanya sinoguma nshavuriye umuntu deja yigiriye na mariage none nguma nshavuriye umuntu ari mu buzindi buzima bwiwe ariko aribandaniriza je cyangwa ndamu oya muri kamere yanje ndakunda gushigikira abantu bariko baratera intambwe mu buzima naramushigikiye ndamufasha kandi ndabikunza atariel pensée nimwe irimo kandi abantu baranyegereye urubanza ruheze barambwira ati none ujye nyene ni wowe twabonye canke n'uwundi muntu avuga ati c'est bel et bien moi barambajije ibibazo byinshi no bigenda gute uje mu rubanza rw'umuntu ex wawe ndabwira ati je naramuhariye umutima wanje waramuhariye kandi twaravyaranye umwana none umva uwo muntu no mwanka hama bikavyara iki ariko nahisemo inzira yo kubaho umuntu uri kuranyumviriza rekura umuntu mu mutima baho nukuri ubuzima buraryoshe hari ubundi buzima inyuma y'uwo mubabaro hari jewe ndi ntahe iri viva ushobora kunabigusigurira neza nkanabigucapira ko ushobora kuryoherwa ukikunkumura ikintu cyose umva ko kikubabaje surtout iyo deception ya relation ukumva yuko uyikuyemo kuko abahungu baracahari haracariho ibyizigiro ushaka kugira n'urundi mariage kagutera iteka ukubaka n'urundi rugo nanumva uzogenda ufise umubabaro ifo kubanza gukira murakoze cyane. Akajambo rero ku bakunzi bukukayi antuka turizi ibintu byinshi cyane turiko turasazera rero mbega akajambo n'umunsi wotekerera abahejeje kumviriza kino kiganiro gatoya cyane uwo mudamu wese ababaye ni mu rugo kuko iki si kiganiro c'abatandukanye gusa nica abari ko batwumviriza bubase n'abatubatse kuko no musi uko ravyumviriza tubatse ushobora kuvuga ati aha ikosa niri ninagenda mu rugo ifoko ibi bintu ntabigwamo uri umugabo canke
uri umukenyezi uri umusore cyangwa uri inkumi ibyo twese biraturaba kajambo gatoyi cyane. Murakoze cyane. Ikintu notekerera abantu bariko baranyumviriza nibaza yuko twogira inguvu ugwaruka aba jeune surtout abantu bariko baritegura kubaka cyane cyane abakunzi bo kukayi cyane abakunzi bo kukayi muriko muradukurikirana nukuri aba jeune surtout twegera abantu bamaze kubaka bubatse neza burya ingo zose suko ari mbi hari ingo nziza nzi no nababwira nyinshi gose dufise tendance mu mitwe ngo mariage nimbi ngo mariage ni mu ruhongo mariage iraryoshe ndamaze kubibona nimba jewe vyarananiye simpaka c'est pas nécessairement ko bice binanira kuri bose hariho ingo z'ubwiza ingo zubatse neza twegere twakira ubumenyi ari abakobwa egera abadamu bamaze kubaka kandi bajyanye ubona ko bamaze kuvyara abana 3 4 5 bakirimwo nyine bagitena kuko ubundi l'objectif niyo kuguma muri mariage siyo kuvayo niyo kugumayo rero begere. Reka dushimire bakunzi bo kukayi ikiganiro twize byinshi twatahuye byinshi dushimire umuntu mwiza cyane Koko yitwa Claudine ashoye kuduha akemera akatubwira ibyo yaciyemwo kugira ngo byigisha ariko avyumviriza hari ibyo yatahuye atevye hari ibyo yamenye atevye hari ibyo yabonye ariko yumva yuko atosura kubicamo canka tokwipuriza ko ari abandi babigwamwo. Reka ndagushimire Claudine kuri Pam Channel TV ku ntahe yawe ku nyigisho uduha kanimero kawe mbega nk'abashaka nko kumenya byinshi kukwegera nk'abadamu canke n'abandi bose bifuza kukwegera pana abadamu gusa naho mu gifaransa avuga ngo priorité aux femmes nashaka tubwire nkoshaka kukwegera kumva arafashijwe yo kwegera hari cyo wo munganira yo gutora kuri nimero zingahe. Murakoze cyane Pame jewe numva niteguye gufasha abantu bari muri zo ngorane umuntu wese yumva ko akeneye ubufasha muri ako karere ari umupapa ari umukobwa ari umuntu yubatse ndahari masha kuntora ku nimero 61 32 96 61 nizo nimero za WhatsApp ziwanje nukuri je suis à votre disposition kuko mva nkene gufasha ugwaruka rugenzi rwanje na generation yanje muri rusange. Nkagira ko nsurinya yuko natanze nimero zo kumubaza akajambo k'urukundo izo ndazitanze ku bashaka kumwegera gusa kuko aza hari abandi bafashe ako kanimero bamubwira ako ka message k'urukundo rero reka ndabaho umuco abariko bariyagaza bavuga ati yo uwo ni gwanje mana yanje babwira ko asanzwe yarafashwe mugabo ku muntu wese yumva ko ari kico yo mwunganira arahawe kazi abafashijwe na kino kiganiro tubasabe mwandike commentaire cyo muvyumviye ko abafashijwe ugire like canke ugipartage n'abandi benshi cyane kugira ngo harimo inyigisho nyinshi dukuyemo kandi zubaka naje ubwanje ndafashijwe cyane koko reka nongere kandi kugushimira nibaze ko umunsi twongeye kuguhamagara abanywanyi baguhamagara kuzogaruka kuri Pam Channel TV mu kiganiro kukayi nzogaruka kweri avec plaisir. Aha kabariko turangira iki kiganiro cacu. Peace and love.